Aya basi, abombu popsi, apompati abombardimenti. Intare y'umujikingo of animation with WAKAGALI official. Original film, we back again with a special sounding. East Media irakugeza nkuko bisanzwe. Muri kumwe na MC Bombardimenti. I'm together again with the Tangawizi. Twagarutse kandi gatanu kuri gatanu. DJ Original Moustafa director nkuko bisanzwe. Abaramuzi hiyo nino kandi. Sasa tutangurira hakuno. Uramubona ariko uwo bita Tangawizi. Yaranutse yararakaye byo. Uramubona ariko. Hakuno. Ewe nani gira. Yego boss. Sasa Tangawizi hakuno afisa Vietnam yiwe yizira kurusha abandi. Afisa Vietnam yiwe yizira kurusha izindi zose afisi. Ndakwibutse ko Tangawizi akora business nyinshi zigiye zitandukanye. Nyinshi cyane kandi. Wibuke yuko Tangawizi kandi akora business zinyuranye n'amategeko. Wibuke agurisha abana, akagurisha urumogi, ibiyayura mutwe hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Niyo business ya Tangawizi. Amudeni WAKAGALI hamwe na Schwarzenegger zimwe mu Vietnam ziri muri no filme murabazi kandi. Omar hamwe na DK Abombu pomsi abombati abombardimenti. Intare y'umujikingo of animation, the master, the monster, the tough, the alien, the one and only special upon right Tizu. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last year. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I deserve. I pick your own dreams and go after them. So that one day when it starts to reality, you are the first one to notice. If you love me, I love you too. If you don't, I don't care. Uramubona ariko Tangawizi in Vietnam nkuru hakugiriye baramuzi. Umwana w'Ingozi episode ya 6. Mumaze mutwihanganire kandi twarayitebeje gatoya, ariko ubu twaje tudasubira inyuma. Niyo ntego yacu, ifilme zo bundi tuzikure kuri low level tuzishire kuri high level. We gusavyo da subscribe, ubundi ibindi ubindekere. Ibindi byose bisigaye je ndabibona ubindekere. Wibuke Tangawizi ndakwibutse gato muri episode ya 5. Episode ya 5 yaheze Tangawizi ariko arareba ingene yotwara abana. Wibuke agurisha abantu. Ajendi MC Bombardimenti, call me Bombardia. Akanaga siguye mu kirundi nyamureka ntiwibeshe. East Media irakugeza nkuko bisanzwe. Uri kumwe na MC Bombardimenti. Iyi ni WAKAGALI official. Iriko iragutunganyiriza neza cyane. DJ Original Moustafa director. Hajya ngo wabonye irambo mu bisheke ngo mu bikajo. Iyi nayizanye. Uramubona ariko. Iyi ni Vietnam ya Tangawizi. Genda kuyumba imyitozo barayifise byo. Iyi niyo Vietnam ya mbere Tangawizi izera. Wibuke twasize Tangawizi ariko arareba ingene yojabutsa abana abatwara mu kindi gihugu abagurisha. Wibuke niko kazi kiwiwe. Sasa ubanza yarungise Vietnam yiwe igende ineke akarera ingene kameze neza cyane. Kugira ngo business bayikora atamuntu numwe abavangira. Jendi MC Bombardimenti. Kuri social media zose zigiye zitandukanye. Hoshe urashobora kunsangaho kandi. 61, 97, 44, 75. Ubundi cha tuvugana fresh kugasiguye mu kirundi. Vietnam ya Tangawizi hakuno. Iki areba tuno kudukata bizotwara mu mwanya ngana nkuko. Hakuno hari umurinzi ahari. We, nakana numvise buri. Hari umuntu hano kurunturuntu. Kuko pitiri gisasu. Isasu. Vietnam ya Tangawizi bayikubita amasasu.
Amasasu ngiyo. Inzetinamu ya tangawizi yariko iraneka barayihakije. Tangawizi hakuri. Uramubona ariko. Boss. Ati boss. Kumupaka abarinzi bakomeye cyane. Gize ndakora ku rusinga gusa. Bari bandashe. Bari bageshe boss. Nizere ko wo yavugize firimbi wamwishe. Boss. Afise yankwa irasa muri mayiro 500. Afise K47. Ubona uyu munsi mwijoro. Tujabukana bajya ba. Boss. Sinzi ko turi bubigenze. Kuko size ahamagaye n'ubundi gufasha. Ati nasize ahamagaye n'ubundi bufasha. Ese iri joro abana turabambutsa canke tangawizi abitekerezaho. Arangije afata urugendo. Wibuke afise abana benshi cyane yagiye yashimota canke se atwara. Njizi kugasaka Ingozi hakugiriya akana gasiguye mu Kirundi agenda ya bombardment kuko bisanzwe. Tugaruka kuno ku gatomati DC. Urakabona ariko agatomati Oui. yego. I can't believe. Yose novyirera wewe Yes. Mbwira impamvu wari warampevye rero. Ndabizi nta kindi washaka kumbwira atari urusaku. Nizere ko mutagishwana. Sinabanuye none. Yeah, that's why ko mukundana cyane. Ni ngombwa. Reka kusese masha. Oya, nubizi je ndi single. Nukuntu yose bombardment nawe ari single sha. Nta nuwo nipfuza aho. Nta no muhungu kandi nifuza. Yeah. Musebo bombardment ari single sha uvuga make. Kuva na kera tuciga nje ibintu by'abahungu nyene. Ira stress urumva. Ibintu by'abahungu je ngo bira stress uramubona ariko. Afise nakanyenye DC. Yes, nabigucinya ariko. Kandi musebo bombardment utunye adukunda kubi. Ahubwo shambye uzoza kunda abajyari. Nzoza kukunda abajyari. Sawa? Nzotegura ikirenge. Nukuri cyo ushaka cyose ari we waje. Nukuri naho ntumuzi bibuye no buzane. Yeah. Like kurabe. Sawa? Okay. Sasa umukobwa bwira. Yewe. Yes. Bana ya nakumbuye. Ati nari nagukumbuye. Bishaje. Iyi filme ndakwibutsa ari imamari. Urabona ariko ngo bitwa Oliver kuva muri Oliver Company. Ni Oliver. Kwenda kwemera ijana kwijana. Nice. Haje gutera ibitoma uri byakoze. Nyishu yawe uzovuga ati ndavyemeye. Kuva muri Oliver Company. Ndikitse napfuye be. Kubona akakubwiye ko ntashaka abahungu ba stressa. Sinzi kunyumva. Je ngira wa mbere ko je. Ndakwemereye ko nzokubera isi. Nyene nishimye. Haje gutera ibitoma uri fakunda. Nanje ndifuza yuko inzozi zanyu inzozi nagize nifuza ko twaba turi kumwe ariko mana yangize yuko nanabirose bino bintu. Uzi ko bose bafise inyenyeri bane. Inzozi zawe ndumva zitaze. Bose bafise inyenyeri. Je ndifuza ko byoca mu byanje nawe. Kiri kure nk'ukwezi. N'Imana aravyemeye, n'Imana aravyemeye kwezi. Chima Ivyo biri kukwezi sha. Oli gutse imitoma kuno mbona atariyo. Yewe ndazunye muzobana. Indira gato. Wi. Ndaguhamagara. Ego. Ngome security cyana kwamagara ni nkangara. Ego. Ishushi baraguhamagara. Oya, sinakubariye ko je tabahungu nkunda. Cina abahungu nkunda abana. Singo ugasanga nk'isi. Ya, singo. Nubeshe. Estela. Danishimiye kwandi singo. Achende singo namwe mwifise dukundana. Akandi ndavyishimiye kandi. Ni Oliver kuno ariko aratera imitoma agatomati hakuno. Sasa bakiraho. Abiyenza ntibabura. Ewe nani take 5. Abiyenza ntibabura. 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 Abiyenza ntibabura.
Fata chesi bana. Ni sawa Gatomati nikiteza bana. Ndamusase nyene. Yatanguye kwiyeza. We zana telefone hano. Zana telefone hano. Kubita kofi ya Gatomati we kuruhande sha. Kukubita box Oliver bamukura amenyo. We. Wikwegera ushunda byangivu. Urabona ariko Oliver kuva muri Oliver Company. Namuze kuri fusi. Kukubita Oliver ko bamushira hasi. Sasa umusore yagize cyafata telefone arirukanka. Kumbe ari karagere yahuye na WAKAGALI. Yahuye na WAKAGALI. We ni biki? Atwaye telefone yanje. WAKAGALI official WAKAGALI gengi. WAKAGALI nyuma yo kumva ibyo. Wibuke WAKAGALI nicyo kintu ca mbere yanka umuntu ahohotero yundi. WAKAGALI yarakurikiye. Sasa je tinamu nayo nyene ngiyo. Yarirukanse. Je tinamu yarirukanse. Araka WAKAGALI nguwo. WAKAGALI baramuzi higiyo nino. Teri nambwe yirukanga kumubandi. Asha sinzi. Sasa geze ngaha. Aya akajura yaraka. Umusuma yaramubuze. Akana gasiguye mu Kirundi. MC Pompadimeti WAKAGALI official. Sasa Oliver Company na Gatomati akuno. Shosho behangane. Nyene urabona ukuntu vyagenze nyene. Nyene yantungwe naho ubundi bwo nanje nari kumwifasha. WAKAGALI yaragarutse. WAKAGALI yaragarutse hakuno. Yamaze kurengana sinashobora kumufata. Muri mwebwe nta numwe yoba muzi. Nta muntu yoba amuzi wapi? Ndazi ntakunda kubaza. N'abagenzi b'iwakunda kuba approach. Sinashobora kubunye ko tugenda ukahanyereka. Canke oya. Reka. Fata nimero yanje. Yayitwaye. Wafise telefone. Fata nimero yanje. 60 208 wisaka televi 0. Hanyuma muzoca mu telefone uzoshobora kunyeka ahantu ujya muntu ashobora kuba rumanya wose. Sibyo? Okay. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Abasore nkawe nibo tuba dukeneye disi. Urakabona reka Gatomati. Barakubera ati haheze iminsi 5. Haheze iminsi 5. NGC kugasaka. Akana gasiguye mu Kirundi. Ese Pompadimeti. Sasa barakwereka wa mujura hapo. Haheze iminsi 5. Bya bintu yiba yabizanye hakuno. Take 5 musaze aho sha. Yakuzi hakuno. Afise izindi nzetinamu bakorana. Aba nabasoma il faut faire attention. Kuzanye imizigo itanya ino muzi. Ubona bosi bigenda gute? Kumva ngo ni burakibu. Ngo ni imizigo burakibu 3 bwonye. So je ntarebe ntirakubona igice canje gusa. Sawa. Ariko sikiri umupira. Sasa bano n'amabandi kandi bafise umubosi bakorera. We arabatuma. Sasa bakiraho. Bakiri mu majambo yabo. Hari uwo babagaye. We nani? We. WAKAGALI afise ukuri kubita makiri bita kuno nk'umunani mu kirere. We ugashiduka usanga yakugeze. Tuno WAKAGALI nimba yatwigiye hehe je sinzi. Kukubita kiki wo. Daba kiki WAKAGALI nije aruzuye tu.
gukubitira kick wow gukubitira box pima nk'ibiro nk'igihumbi jendagi kari rukanse akana ko jenda kwifasha gukubitira yizo gukubitira jijo wakagali ni mubi yoca kwica gukubitira izo gukubitira box pima itoni ayi gukubitira umengo ugonzwe n'ikamyo ni wakagali we yanka abantu bahohotera abantu gukubitira rarasaramu ni wakagali yoca kwica baramuzi nyamuneka ariko izi tekinike nimba yazigiye mu Bushinwa nimba yazigiye mu Buyapani nimba ari heje sinzi turashakora amatohoza ni wakagali arakubita byo we yanka abantu bahohotera abantu sasa imizigo bari batwaye yarayigarukanye kandi wakagali iyi ni umwana w'Ingozi episode ya 6 East Media kugeza nkuko bisanzwe amuri kumwe na MC Bombardment akana gasiguye mu kirundi ntiwibeshe ndakwibutsa ko iyi filime umwana w'Ingozi ariyo filime iri kwera kuri kiyonwa cyane gose kurusha izindi ngaha mu Burundi kumbe babasore ni abasore batangawizi tangawizi afise inzetinamu nyinshi mu gisagara ca Ngozi akoresha kandi abakoresha utuzi tugiye dutandukanye bamwe bakora bino abandi bagakora kandi biriya sasa tugaruka hakuno uyu si mudeni buriya nkuru nziza Valentin amazina yiwe nyakuri Mudeni Mundero Mudeni Art baramuzi hakugiriya no mushushanye mwiza cyane Zarina the boss lady asigaye yitwa ngo ni princess afise bodyguard bitwa girigiri hakuno yizera kurusha abandi wibuke gushika iyi sani turamenya neza nimba Schwarzenegger baramwishe vya nyavyo princess Zarina the boss lady Masada uramubona ari wi allo uri hehe uramubona ko Zarina the boss lady kwashika nyaruka kandi baza kwita tugomba tuvugane ubeseriye kuko ni vyanyuma afise bodyguard girigiri uramubona ariko akarere abagakontrola neza cyane niyo mpamvu Zarina amweme navyo Yes boss red girigiri yago boss Efa mugenza wawe umubwire ati gure yajya bagambanya baza Yes telefone hakuno wikatsu yabo mviriza boss red ategetse ati tegura abatipe babagambanya kimweta nk'itanu tarenga muzobe bashika koresha umwanya sasa hakuno kwa Tsiyama Yes boss red afise abagambanyi yafashe shaka tuganire no kumenga uranyumva girigiri cyane Wakagari kubona Wakagari yaratuma ibintu byose byanje byononekana imari zanje zibwa kubera siko yigumuye ngo kwanda buzaniye umugabo mugufi bakorana ubeke atazi ko ashobora kuba musubira n'inguvu umugabo arigumura aragenda nkaba ndamutumye ko natwaze ndasoko mamya ngo dusoye gukorana vyo ndamutumye wewe fata ingingo kuko mjeve masinzi ukuvuvyu naje kwe sinzi kabisa kuburya muntu atinyitse nese umwe araciyoboye cage nabo twakoranye mission za mbere akaba yarabigiriye ifungwa ku giti ciwe erega girigiri yes
njevye navyo nigeze menya ahubwo gusa nico gituma namutumye ko hano kugira gusabone ko namenya amakosa yiwe ya nta kindi ukura tiko yata sasa bakiraho girigiri akiganira na boss lady barakwereka hakuno ku ruhande uwo bita WAKAGALI. Wibuke WAKAGALI nta muntu numwe kwisi y'Imana yigera yizera. Yagufatiye ipiso aisha mu mugongo kidogo. Wibuke Zaina se boss yari yamuhamagaye. WAKAGALI yakoze hakuno. Araka WAKAGALI. Girigiri we ukizaca amenya icyo gukora. Yamuzaniye intebe. Uramubona ariko girigiri acunguza uburyo umwete. Ariko kumubwira yuko yova iruhande ya Amasasu boss lady ntibibaho. Iruhande ya hasigaye hari abarinzi bakeyi. Abandi bagiye. By'abarinzi ntikuraba. Abandi barinzi bari hehe? No hasanze arahagije kandi nawe n'umuntu, okay? Zarina the boss lady the princess. Babazi yuko imizigo yose yiwanje atanu mwenza ahantu uri kandi urazi neza ko ibintu by'iwanje nizijewe na wewe. Nashaka kumbwira ahantu imizigo ivyanje namwe ntaho bihuriye kandi ugeze isa n'umunota ntibibaze kari buyoboye ico cumbi. Ati ntiwibaze yuko ari wewe uyoboye. Zaina yarasetse. The boss lady yarasetse. Princess yarasetse. Wibuke yuko atari wewe nguyoboye. Wibuke boss mukuru baramwishe. Uyuze neza boss lady n'umugore wa boss mukuru. Bro, nta makuru fise. We nta makuru fise. Nta makuru. Cheers. Ntabwo wafise kuri wewe upo. Uramubona ariko. Zaina the boss lady. Girigiri. Akazi wahawe. Zarina akira kuvuga gusa. Ariko wibuke WAKAGALI na muntu numwe yizera. Afise inkoho inyuma. Giza ati aitunga Zarina the boss lady. Sasa ako kanya Mudeni hamwe n'izindi nzeti zamuhakuna. Wibuke Mudeni bari baramufashe ngo n'umugambanyi. Kuba twarabanye episode zabanje cyangwa zatanguye. Aba basore bose nibaza murabazi. Sasa WAKAGALI agize ati guhindukira. Ahindukiye gato. Yatanguye kwibuka. Igihe Mudeni amukubita box akamukura amenyo. Akamutera musenyi mu maso. Mudeni akirukanka. Wewe ahubwo we niwe nkenesha. Untera umusenyi mu maso sha unkubita ngo mukankura amenyo. Mudeni yarafashwe. WAKAGALI yaramufashe. Katsiyama kwanza girigiri. Sasa WAKAGALI
aramusunika acarabugarana arangije afata urugendo arirukaga turi Ingozi ndakwibutsa WAKAGALI yaciye hatyo girigiri acihe girigiri sha arahatswe Zarina the boss lady the princess abafise impuzu zibatsiketsweho nyamuneka we ni komande boss lady guys basore ndibaza umugamba yimwe se mwamubonye okay umugamba ndibaza mwamubonye uramubona ko Zarina take 5 girigiri uno musi ngira ngo murabitse ko nari umwana mu bisiho kubera isa n'umunota mukikiri ifungwa okay ndabasubije ku kazi ndabasubije ku kazi kandi girigiri yes boss hano nza kugenda ku mugoroba navyumva yes nyereka ari mwebwe nyene muza kundinda chuba inform zakazi yes okay ariko jari akabazo mfise harakabazo mfise iniga yanje iri hehe aravuga Katsuyama nako aravuga Schwarzenegger wibuke bari ba Amasasu barakora twarabibonye muri episode zatanguye wibuke baramurashe iniga yanje iri hehe kugeza zino saa tukiga ko twamahera yose ke bya Schwarzenegger twanze tumeke aba umutekano wanje kugeza isa ntabwo ayisa siko ivya Schwarzenegger tubire mfuze yuko mutegerezwa kunkurikirana aho ngiye hose ivyo ndimo byose mukamenya naho magati ko nta mutekano mfise aho ndi muravyumva yeah gusa Schwarzenegger kari wafise inoti zose nizere yuko mission ya mbere ari kumurondera na cyane ko ndabizeye girigiri yes wibuke Schwarzenegger baramurashe bariko barabigira ibanga ariko je ndabizi twarabibonye muri episode zatanguye Modeni ariko arabaza ati iniga yanje irihe wibuke ni bari ba Amasasu barakorana ubwa mbere Modeni rero nta makuru afise kuri Schwarzenegger tugaruka hakuno kuri Tangawizi ya inashinda bana siku ambao utakapopata muda wewe nukiri kibazo umunsi wose uzoronka umwanya usiogope ngoja baadaye arindira kwanza turavugana hanyuma boss umwana wawe urakurondera uramubona ariko Tangawizi bafise imvyetinamo yizera nyinshi kandi NGZ kugasaka agenda MC bombardment ndakwibutse basi intara y'umuji King of Animation turi NGZ kugasaka kuza kundondera ku kazi uzi nabi ko uzije ko kizira kuza kundondera ku kazi amara gucuma yamwe akeneye amahera mugenda ndamugurira imiti okay ntamitende ubona ameze gute ubu hapi nyene ntako kweli muribuka umukobwa Modeni yigeze gutereka kandi twebwe biratubabaza nk'abana ndatamu n'umukobwa wa Tangawizi niwe uwo mubona okay nizereye ko umunsi nshobora gutaha bikunze nciye nibuka Modeni amutera imitobo Tangawizi yagize atya umukobwa wiwaje kumusaba amafaranga ndebera ngaho Tangawizi yagize atya aramupangira akantu kandi arabizi ko ari ikintu nanyemerera utaraha kandi twarabashije bambwiye ko nabitora nka kuwa mbere ariko nzoma ubu none gute turacari NGZ kugasaka kugiya Ingozi
tugaruka hakuno mu Vietnam hagati neza NGZ hakuno barakwereka aho Vietnam ziba zikoraniye ama AK47 bo baba bari nazo ama pisto n'izindi mbunda zigiye zitandukanye cyangwa se nkoho. Sasa ako kanya Mudeni yakuzi hakuno nako ntuze ya WAKAGALI yakuzi hakuno uramubona ariko we nta muntu umwe yitira amanza kureba hirya no hino kata we niga urazi kare ko nta gutelefone ubwira ijya mpamvu ushobora kumwene twaza kuyimara ariko nasanze amasaha naguhaye ari kure cyane aho kucyo mbona nuko ndiye twoyopera fundi na yasha mukanya kavugira arangiye ubyumva gute je nditeguye abwisa yitinze kugera idiri tuyikore fasta tuyinyarutse je nditeguye tugenda kunyene cyangwa urahindura ugere kweje urahindura nta kibe mpindura ikijewe ko ninze Vietnam tugende hubwo ku job. Sasa WAKAGALI asigaye akora n'izindi Vietnam hakuno take 5 basaza ni WAKAGALI afise ngo idiri ikomeye cyane agomba gukora muri rino joro. Iyo diri ni nyabaki turi NGZ kugasaka yo gusakurikira film. Iyi niyo filime ya mbere mu Burundi bwose iriko irakurikirana cyane kurusha izindi. WAKAGALI official. Cyonda subscribe ubundi ibindi ubiturekere. Jendi ya Bombardment akanagasigwe mu Kirundi. Sasa kuno Zari na the boss lady kuri berere. Wibuke no moto aramubona ariko we ahora mwiswingi. Afise bodyguard hirya iyo nino. Imbamvuze ku ruhande iburyo ibubafu. Mudeni uramubona ariko Valentine wow hamwe n'izindi Vietnam. Wibuka yari yavuze yuko iri joro afise umuntu w'ingezi aza guhura nawe nkeneye yuko mwese muza kumerekeza Zari na the boss lady the princess. Mudeni kuri berere mufate icyo kunwa sha Zari na the boss lady hakuno gonga usha Zari na the boss lady Masada the princess. Uramubona ariko we ahora mwiswingi the princess utwa do faucette ariko iri faut faire attention utwa do faucette twawe. Sasa hakuno Zari na the boss lady afise bodyguard yizera Vietnam ziba zimurinze byo nta hantu na hamwe ashobora kugenda batari kumwe nawe. Mudeni uramubona ariko sasa barakwereka hakuno iyi ni ya Vietnam ikorana hamwe na WAKAGALI. Iyi Vietnam ikorana na WAKAGALI mwitonde gusa mukurikire film. Iyi nayizanye WAKAGALI official. Iyi ni Umwana w'Ingozi episode ya 6 ndakwibutse. Sasa maneko wa WAKAGALI hakuno uramubona niho ni yatanze amakuru hakuno kwa boss mukuru. Yatanze amakuru the boss lady Zalina kanyukura we ahora mwiswingi. Uramubona ariko the princess afise Vietnam ziba yizera kurusha izindi. Harimo Mudeni we amwizera kurusha abandi bose aho agiye hose abari kumwe nawe. Sasa yinji hakuno Mudeni asigara ngaha
Sasa ako kanya Katsuyama yabonye WAKAGALI ahantu haherereye. Yabonye WAKAGALI ahantu haherereye mu kabari hakuno. Wibuke Katsuyama akorana hamwe na Zanya the Boss Lady, hamwe na Girigiri na bamudeni bose. Wena ni muzi nikindi muzi ndabereke WAKAGALI ari ngaha. We mudeni bafise amasiri kuntu bavugana higa no hino. Utazocikwa na episode zokurikira Film Burundi umwana w'Ingozi MC Compartment akanagasigaye mu Kirundi. Utazocikwa na episode zokurikira itakuwa fire mazei. Wagusaba tsenda subscribe ubundi ibindi ubiturekere. Jende ya MC Compartment nkuko bisanzwe. Ciao ciao.